Musiri Champion TV. You are my champion. Bakunzi ba Musiri Champion TV turabaramukije mwese aho muherereye tunabashimira kuri mwebwe muriko murakurikirana ibiganiro byacu. Uyu munsi dufise umutumire adasanzwe, twamutumiye mu kiganiro twubakire muri Kristo nkuko mugize iminsi mugikurikirana, aho tuza kuvugana ku ngene ubutunzi bw'umuryango bwokoreshwa hagati y'abubakanye. Kuri mikro ni Elvani Gakiza, inyuma ya kamera ni Sami. Reka twakire umutumire wacu, turabaramukije. Mwaramutse neza. Ego murakomeye. Turashima Imana. Ego ni vyiza cyane. Twashaka mwidondore abariko baradukurikirana. Ku mwidondoro wanje nitwa Haberimana Ferdinand, umukozi w'Imana mu ishengero mvuga butumwa ry'ubuntu. Ngira muri make nivyo. Ego mutumire wacu n'uyu turi kumwe uyu munsi, twashaka mutubwire mbega ni gute ubutunzi bw'umuryango bwokoreshwa hagati y'abubakanye. Ukuntu ubutunzi bw'umuryango bwokoreshwa hagati y'abubakanye, twobanza nibaza ko iki kiganiro cerekeye kubatahura Imana, abazi Imana banayikunda, kuko imiryango yacu yubakiye ku bumwe buva ku Mana. Ego Ubutunzi bw'umuryango rero ntibuhagaze ku mugabo canke ku mugore, kuko umuryango washizweho n'Imana. Imana nyene gushiraho uyo muryango, ivyo dukora byose biba ubutunzi bw'Imana, kuko ariyo ubuzima bw'umugabo n'umugore buri mu biganza byabo. Kandi umugabo n'umugore bamuka ku Mana, bari mu ishusho y'Imana, n'ishusho imwe. Hamwe n'ivyo rero, ku kibazo mumbajije ni gute ubutunzi bw'umuryango bwokoreshwa, ubwa mbere bwo dusubira mu itanguriro. Imana ire mu mugabo n'umugore yabashize mu itongo, ibaha kuriganza. Ntiyabuhaye umugabo kandi ntiyabuhaye umugore, bombi uko ari babiri yabahaye kuganziriza hamwe ubutunzi Imana yabahaye. Muri make rero, ukuntu ubutunzi bw'umuryango bwokoreshwa nuko abagize umuryango ari bo mugabo n'umugore bokorera hamwe, bagashira hamwe, bakiyumvirira hamwe, kugira ngo ivyo baronka byose bikoreshwe mu buryo bwubaka umuryango, bugahimbara Imana yo yabajeje kuzezwa ivyo yabajeje nyene. Ego muratubwiye mudusobanuriye iyo byahereye mu itanguriro, muhereje ku kantu ngo bokorera hamwe, ariko nshingira akabazo, gukorera hamwe gute? Umumama agiye gusuma barinde kuvugana, bajane mu isoko, akantu umwana akeneye nyambara umumama ajya kukagura, ko bakorera hamwe, bajane bose bakagurire hamwe. Mbega ni gukorera hamwe bimeze gute? Gukorera hamwe bagiye barajana muri byose ntacyo boshikako. Gukorera hamwe icyambere cyo nukumenya ivyo bafise uko bingana, amasoko yavyo uko ameze. Umwe nimba umwe afise ahakora uwundi ahandi, bakamenya ivyinjira uko bingana. Hanyuma rero gukorera hamwe no gupangira hamwe, sinzi ko gupanga ari kirundi, gutunganiriza hamwe, gutondeka ivyo bakenera, ibikeneye gukoreshwa. Namba bafise abana bakamenya batabana bakeneye amahera y'ishuri, bakeneye gufungura uku, dukeneye gufungura uku, dukeneye ivyambarwa bimeze uku, bakabipangira hamwe, bagaca bamenya bati tuzokoresha amahera ngana uku. Nibwo buryo bwo gukorera hamwe. Nayo ubundi bagumye bagenda bajana buhava bamera nka zanswa zisohoka ari zibiri zikaguma hamwe, rumwe rwafatwa n'urundi rukaba rufashwe. Bakorera hamwe mu gupanga ibintu. Ego bakorera hamwe mu gupanga ibintu, sukuza bajana iyo baja hose. None mu gihe umwe yavuganye n'uwundi ko bakwiye gukorera hamwe, umwe muri abo babiri ntabikunze, akavuga ati jewe nzobikora uko ndabibona, nawe ico uzobona gikenewe uzogikora. Mwico gihe bavyumvikanye, byo bari vyiza canke byo bimeze gute?
umwe avuze ati je sinshaka ko dukorera hamwe nzokora icyo mbonye ubundi nzokora icyo mbonye aho tuba tugeze hahandi itegeko ry'Imana twari kubise hasi kuko Imana ikire mu mugabo n'umugore ikabategeka gukurikirana kuraba byose kubiganziriza hamwe umwe avuze ngo nzokora icyo mbonye ubundi nzokora icyo mbonye gukorera hamwe umva biba byapfuye niho bica bitangura kuzana akajagari mu rugo umwe akimenya ubundi akimenya bwa butunzi twari ko turarondera ingene bukorera hamwe bikaba bipfuye aho rero haba hagezaho nimba abo bantu begereye abakozi b'Imana baba hafi kugira ngo babafashe babagarukane ku murongo kuko mbere ngire ko bakinasezerana kubaka hariho amasezerano basezeranye ngo nzogukunda nzokubungabunga ukomeye cyangwa urwaye mu bukene cyangwa mu butunzi ubu rero hageze aho ubutunzi budakora neza n'aya masezerano arapfuye ego none mu gihe hari abantu usanga bego ntibavyumva ibyo gukorera hamwe kubw'ikintu kimwe umwe muri bo arashobora kuba yonona hariho nk'abantu usanga mu ngo barumvikanya ati kugira twe tuvyoroshe reka tugire konte imwe ibikenerwa ko tuvyigira hamwe igikenewe tuzoza turaja gukura kw'amahera hanyuma dukore umugambi kanaka bamaze kubivugana hakabamwo umwe yonona mw'ico gihe abo bantu boce babikora gute icyo gihe biragoye kandi biriho mu miryango myinshi si bose batunganya ubutunzi bw'umuryango mu buryo bumwe harimo abasesagura hari n'abamwe mwasezeranye muti tuzobikora uku hagaca habamwo agakiza gatandukanye ukwijijwe kuruta uwundi n'iyo agiye ngo agiye gusuma aho gusuma ibyo mwategekanije yahura na bamwe basega agafata ibyari bikenewe gutunga umuryango akaja guha abakene urumva ntiyaharuye mu byo bateguye washika muhira ugasuma ibijumbu umugabo wawe yarazi ko aza gufungura inyama hanyuma akabona umugabo uriye ibijumbu bimubuza amahoro iyo rero ni kimwe mu gifaransa bita gaspillage nk'umukozi w'Imana sinanse ko dufasha abakene mugabo iyo mu planifiya canke iyo mugira urutonde mugira muti tuzobafasha uko ibi byo gusesagura rero umuntu asesagura ntariko arubahiriza nawe nyene rya tegeko ry'Imana sino bashigikira ngo mvuge ngo umwe agira ubu agira ibishobisho twirinde ibishobisho mu butunzi bw'umuryango ibyo gutunga umuryango n'ivy'umuryango hageze aho rero umwe asesagura ni bya bindi rero bica byica ya masezerano umaze kubabazwa no gusesagura kuwo bubakanye acarondera ukuntu asambura ya masezerano akarondera ukuntu akora ibintu mu mpisho muzosanga kenshi abagabo nibo bashikira ugasanga ariko aragira imigambi umugore atabizi ugasanga araguze parcelle umugore atabizi abakenyezi mu nyumviriza mu nyihanganire abakenyezi benshi bakunda kwambara neza bakunda gufungura neza umubwiye ko ugomba ugura aga parcelle avuga ngo ho wonona amahera tudafise kandi dushonje kandi kenshi bisaba ko dutubika kugira tugire umugambi dushikako ari umugabo rero akabona ko umugore atavyumva atangura kunyegeza n'ivyaronka akamwereka ubusa utunda akabika uri umugore ukazoza wumva ngo tugende nje kukwereka ngira ngo uri tongo canke ngomba ngo uri umuduga umugore akababara n'abagabo nuko hariho abagabo babisesagu ndaza abakenyezi benshi bagarukiye ingo zabo mu gutangura kunyegeza duke abagabo babona aranguye umugambi akawutambikiza ko atuwe umugambi no wiwanje iyo bigeze aho rero umunyabwenge acarengera ya masezerano agakora ikintu gisa no kunyegeza mu bisanzwe kunyegeza n'icaha biremewe mw'ico gihe biremewe ko unyegeza kugira ngo ukize urugo biremewe none ntimuzi ko mu magume hari abantu benshi banyegeje abo bariko barahiga bakarahira bakarengwa bateye umuntu ntari hano kandi uwo muntu bakamukiza mwibaza ko Imana itavyemeye barakijije unyegeza ngo ukize urugo rero nyegeza bisesagu nyegeza uzarayora jana mu kabare
azobona urangura umugambi. Je novuga ntibiremewe, uwo bihakana nawe ntugomba kugomora imiryango kugira ngo ibeho mu ngorane. Biremewe kunyegeza kugira ngo ubungabunge ubutunzi bw'umuryango. Ariko mu gihe umwe ari bisesago, atari bisesago nta gituma unyegeza, mubungabungira hamwe, mukorera hamwe, Imana ikanezerwa n'umuryango wanyu ukanezerwa. Ego. None hariho akamaro ko gukorera hamwe? Ego. Gukorera hamwe hariho ibintu byinshi bikiza. Icambere iyo mukorera hamwe, umwe aranezerezwa n'uwo bubakanye ukuntu bahuza inama n'ingingo. Ikigira kabiri, iyo mukorera hamwe bikuraho akaga kuko iyo badakorera hamwe umwe afasha biwe uwundi ntabafashe, ubufashwa n'umwe mu bo bubakanye akabona bakamubera abagenzi, ku wundi bakaba bansi. Iyo mukorera hamwe mugafashiriza hamwe, bose baba bagenzi banyu mwese kuko mwese mwabikoreye hamwe. Kigira kabiri, iyo mukorera hamwe nta winuba uwundi, nta wandya wangura. Umenya muti muri bike turonka tubisangirira hamwe, tubibikira hamwe, tubibikurira hamwe. Ikindi iyo mukorera hamwe hari ingorane ikunda gushika mu miryango, umugabo akunda gufasha abiwabo, umugore agafasha abiwabo. Uzosanga umugore abiwabo w'umugore badakunda umukwe wabo kuko bagira bati ntadufasha. Umukazana nawe abiwabo w'umuhungu ntibakunde umukazana wabo kuko atabafasha. Ariko mubikoreye hamwe, mbere igice kiba ciza nuko umukazana aca ahindukira ku ruhande rw'abiwabo w'umugabo, umugabo nawe agahindukira ku ruhande rwa sebukwe na inabukwe, kuko mwabikoreye hamwe bica bimota neza, bigasa neza, imiryango ibiri ikanezerwa, abana bacu. Ego, baca bavugana ati ubu hashikiriwe naka, ubu harashikiriwe uku, ugaca usanga hose bafashije kandi bikaca bisa neza biri mu mwumvikano mwiza. Kandi hano bataraba ngo hashikiriwe naka, umuryango umwe muri iyi birushobora kuba utifise nk'uwundi, harimo urukundo. Umugabo ntazoraba ngo hashikiriwe abiwacu, azogira ati wanyu haracari yagakenye, tubanze tuje hariya. Cyangwa umugore atoya, tubanze kwa mabukwe ntafise igikwembe, mabukwe ntafise agasabuni. Ico gihe nta kuvuga ngo hashikiriwe. Hashikiriwe niyo umuntu wese agira ati jewe mu rukundo barabaho ubukene buri. Ego. Muri Champion TV, you are my champion.